Nshuti bakundwa namwe bene data, mwifuje gusangira ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo za Chorale Elayon, turabanikije mu izina rya Yesu Kristo. Iyo Chorale Elayon isanzwe ikorera ibikorwa by'Imana mu gihugu cy'u Burundi mu ishengero rya Pentecote mu Koni i Muyinga. Rero nk'akaze umurongozi w'iyo Chorale ashime muri make. Haleluya. Amen. Imbere ya byose tubanje gushimira Imana cyane yadufashije muri ibi bikorwa. Amen. Bwa kabiri turashimiye abarongozi b'ishengero ryacu batubaye hafi. Ubugira gatatu turashimiye cyane n'iyi Chorale Elayon yitanze itiziganya muri byinshi mu gutunganya iki gikorwa. Turashimiye kandi n'abadushigikiye mu masengesho no mu buryo, tutibagiye n'abadutunganirije amajwi n'amasanamu. Abo bose tubifurije umugisha w'Imana. Yesu abahezagirane natwe. Amen. Reka mwene data adushikirize mu ncamake icubwo butumwa bwiza bushimikiye ko kaza. Yesu nashimwe. Amen. Ubu butumwa bwiza bugizwe n'ibice bine ahanini. Igice ca mbere kigizwe n'indirimbo zo gushima Imana. Igice ca kabiri kigizwe n'indirimbo zivuga ubutumwa bwiza bubohora. Igice ca gatatu kigizwe n'indirimbo zivuga ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'urupfu rwiwe no kuza kwa Mpwemu Yera. N'igice ca kane kigizwe n'indirimbo zo kuremesha ingenzi zija mu ijuru. Yesu aduhana umugisha. Amen. Uyu rero ni wa mwanya wanyu mwiza wo gusangira natwe ubutumwa bwiza. Tubifurije guhezagiranwa natwe kandi tubahaye kaze muri twebwe. Amen. Amen. Nimuzimire Imana yo nticokoga. Turagushimiye ko watuzigamye uyu mwaka uheze ukadushyigikiza uyu mwaka musha turi mu buntu bwawe. Ntabari twebwe uhoraho Mana ni ku izina ryawe abe ariryo rishigwa hejuru. Mana y'imbabazi si kubw'ibikorwa byiza Mana yatumye turi
gusa mw'uyu mwaka musha turi mu buntu bwawe. Icubahiro n'ikibi cawe data. Ico tugusaba muri uyu mwaka musha, uzutanga umugisha, utwongera abakizwa bavuye mu vyaha. Igikorwa cawe kize gitera imbere mu mpande zose. Amen. Igikorwa cawe kize gitera imbere mu mpande zose. Uzutanga umugisha, utwongera abakizwa bavuye mu vyaha. Igikorwa cawe kize gitera imbere mu mpande zose. Uzutanga umugisha, utwongera abakizwa bavuye mu vyaha. Igikorwa cawe kize gitera imbere mu mpande zose. Ukuvuka kwa Yesu babaye gutya. Nyina Mariya yarakowe na Yosefu, ataramutwara bamubona afise inda iturutse kuri we muyera. Ukuvuka kwa Yesu babaye gutya. Nyina Mariya yarakowe na Yosefu, ataramutwara bamubona afise inda iturutse kuri we muyera. Nuko Yosefu umugabo wiwe agomba kumubengera mu misho. Nuko Yosefu umugabo wiwe agomba kumubengera mu misho. Akivyiyumvira Yosefu umumarayika umwami Imana aramubwira ati, Yosefu ntutinye kwabira umugeni wawe, kuko afise inda yamwe muyera. Nuko Yosefu umugabo wiwe agomba kumubengera mu misho. Nuko Yosefu umugabo wiwe agomba kumubengera mu misho. Akivyiyumvira Yosefu
Yesu kandi abwira abigishwa biwe, Yesu kandi abwira abigishwa biwe, ati ibisita z'abantu ntibizobura kuza, ati ibisita z'abantu ntibizobura kuza, ariko urizana azobona ibara, ariko urizana azobona ibara, bizoba vyiza nuko yohamirirwa urusyo ruremere